Ishirahamwe Iranzi Multi-Services Company ryatanze ibikoresho ku bana bantaho nikora bafise amikoro make kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 Nyakanga 2025. Intumbero yo gutanga ayo makaye kwari kugira bafashe ugwaruka rufise amikoro make kugira ngo nabo bazotangurane umwaka w'ishure bameze nk'abandi bana bafise ibikoresho. Nishimwe Ninette arongoye iryo shirahamwe aratwibutsa intumbero itanga amakaye n'icabimutumye yiyumvira ico ciyumvira. Tumwumvirize. Ejeje guha amakaye ku bana bashika 55 amakaye yo kubafasha kuja kwishure. Imvo yatumye tubikora nuko igihe cyose tuba turiko turakora muri entourage nibaze yuko iterambere ry'igihugu canke ry'abatwegereye rituraba. Hanyuma abo twabikoreye nabo jewe imbere yaho nkorera imbere ya biho yiwanje haraba mama namancako imisi yose banda amavoka. Rero nariyumviriye ndavuga ati none ko abana biwanje bazova baja kwishure abo bavyeyi bandi barashoye kuronka kungene abana baja kwishure. Cyane yumvira rero kuri iyo mvo yuko tutegerezwa kugira ico dufashije mu iterambere ry'igihugu no mu iterambere ry'abatwegereye. Nabonye yuko nofasha abana kuja kwishure kugira ngo nabo niho batera imbere bazokwibuke guteza imbere igihugu. Vire kuri abo bafise amikoro make kuko nabo abana babo bari barafise ubwenge nk'ubw'abandi bana babahaye, ariko miriye canke ukungene babayeho ugasanga ntibibafavoriza kugira ngo babandanye biga. Ariko kandi mu gihe twobafata ukuboko barashobora kuvamwo inzego zikomeye z'igihugu canke barashobora kuvamwo abaganga, hanyuma n'abamayi bobo baragabanuka kubera baba barose ngene baja kw'ishure. Umwe mu bakenyezi bugwaruka baronkejwe izo mfashanyo y'amakaye arashima igikorwa cakozwe na Iranzi Multi-Services Company, akibutsa ko bizofasha gutegura abana kugira baje kw'ishure atangorane. Ndi umukenyezi serukira abandi bakenyezi ngaha ayi kwiri barabara yawe interekwa mu badandaje bakora udukorwa duto ngaha kwibarabara badandaza amavoka n'imihwi n'amacungwe. Byukuri uyu mumama yakoze kugira twiyumvire ko ngaha ayi kwiri barabara hariho abantu bamwe badafise amikoro yo kugira ngo baronke udukaye tw'abana. Byukuri yagize igikorwa gikomeye, turamushimiye cyane, ndetse n'abandi bo bari nyuma zanje mu bakenyezi dukorana ngaha bashimye cyane, banezerewe kuko kino kintu cyashitse ngaha cyagarukiye abantu benshi kuko batari bafise uburyo bwo kugira ngo bigurire amakaye. Nukuri turashimye, turakengurutse, nta cyo tworonka turenza ko byukuri bamwe nta nikaye nimwe rugigera baronka. Abandi nabo bari bamaze kuronka nk'imwe bisaba nkuko abana baba bamaze kuronka nk'ikaye nka 10 cyangwa nka 5 mugabo kubwo mwikoro make baramaze kuronka nk'imwe cyangwa naho imwe bakayibura. Twubona ngaha nkuko batwiyumviriye ko twemene twaguma duteza amaboko, ahubwo twokora tugakura amaboko mu muzi kugira natwe dukore uyundi mwaka bazosanga urugezo tugeze ko natwe kugira nitwaguma turindiriye ibyo baduha twokora amaboko mu muzi natwe kugira bazodusangene base nitwo dufise ikaye 5 cyangwa 10 tugeze mu ikaye umwana bisaba yuko ari kaye nka 15 tuzigeze ko basi buri dufise ikaye 10. Rero nukuri twoshima cyane kuko bagiye kudutera amaboko mu bwo kugira turondere n'ingufu baduhaye ingufu kuko umwaka wose ni munini kuba umwana arose nk'amakayo nkajya kuko urabona yuko bigiye kutugira akamaro cyane ku buryo tugiye kwicara ataje twinona tuzi yuko mu nzu amakaye abana bamaze kuyaronka. Umwe mu baserukira intwaro yari yashitse kw'ico kibanza yashimye ibikorwa by'iryo shirahamwe, agasaba n'abandi ko bofasha ugwaruka rufise amikoro make kugira ngo nabo baje kw'ishure batekaniwe. Iranzi Multi-Services Company yituye zone yacu nziza ya Gihosha, isaba yuko intwaro bikorwa ihari mu gihugu cy'iteka. Ni muri izo mvo rero nyakubahwa arongoye izone yacu ya Gihosha cyane byimbitse urongoye ino shirahamwe Iranzi Multi-Services avuga yuko hamwe abana bariya boba bazirikana mu gikorwa cyo kuri bengaha ko nabone bofata iya mbere gushikira imbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira imbono ya nyiricubahiro wacu cyiza cy'u Burundi
aho ahamagarira abana bariya kwitabira ibikorwa bijanye n'indero n'ibindi byose bigize igihugu. Ni muri izo mvugo nyakubahwa turongoye mw'ishirahamwe Iranzi Multi Service Company arakingurika cyane tubona uko murafasha mu ntunganyo yo gufasha abavyeyi igikorwa cyiza cyo kugira abana basubire mu bikorwa bya misi yose bahoramo. Yongera asaba ribondo ryo kwakira inungabire baba muzirikana ko abavyeyi babitangiye basize umugambi mu gisata bandanya bategura iyi migambi yagutse. Kumbura no munsi muri mu by'indero ejo naho nimwaronka ubundi bushobozi cyangwa ubundi buryo baraba musege mu gisata.